Duhere muri Ezekiyeli 47 Ezekiyeli 47 n'Abagalatiya 5. Tugiye kuvugana intumbero ivuga ngo intambuko z'ubugingo bwo muri mpwemu, les étapes de la vie spirituelle. Intambuko z'ubugingo canke z'ubuzima bwo muri mpwemu bikunze Imana inshoboje n'ibimenyetso vyavyo. Hanyuma n'intaheza urazoca ubandanya. Intambuko hariho ahantu umenye neza utegerezwa guca, kandi hakwiye kumenyekana ibimenyetso vyaho ukamenya ko waciye. Turiko turajana ahandi ko mvuga bariko baja mw'ijuru, mugangera bose bagomba kujayo. Ezekiyeli 47 dusome duhereye ku murongo wa 5 umurongo wa mbere kugeza ku 5. Uruzi ruva mu rusengero. Nuko ngarukana ku muryango w'ingoro, ngize ntya mbona hari amazi yiburuka ava munsi y'urwinjiriro rw'irebe ry'ingoro atembera iburasirazuba, kuko ingoro yari yerekeye iburasirazuba nyene. Nuko ayo mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro aca iruhande y'igicaniro ahahera ibumanuko, maze andengana ikirimba cerekeye iburaruko, ancisha mu nzira igendanye urugo inyuma, anshikana ku kirimba c'inyuma kirabana n'iburasirazuba. Ngize ntya mbona amazi asokoroka ku ruhande rwaco rw'iburyo, maze uwo muntu avuye aho ariko aragenda yerekeye iburasirazuba yari afise umugozi mu ntoke, awugeresha amatambwe 1000 ahwanye n'ay'ukuboko uciriye mu nkokora, maze anjabutsa ayo amazi andenga ibirenge, arongera agera amatambwe 1000 anjabutsa ayo amazi angera mu mavi, arongera agera 1000 arayanjabutsa, amazi angera mu rukenyerero, hanyuma agera ikindi 1000, aba uruzi ntashobora kujabuka, kuko amazi yari yuzuye, yari asigaye yo kujabukwa n'uwoga. Uruzi ntigware rukijabukwa igihagararo. Mufate iri jambo ryagiye riravuga ngo aragera amatambwe. Twavuganye intambuko, siko? Intambuko dusome Abagalatiya, icete Paulo yandikiye ishengero ry'Igalatiya, igice ca 5 duhere ku murongo wa 16. Ubugingo bwo muri mpwemu, ndavuga ntimugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivy'akameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusengera ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Dusubire dusenge gatoya. Turagushimiye Mana, wakoze guhera kare mu gitondo, ingene wagendagenza aho umuntu wese aba, ukamutumira, ukugurura amabarabara, kugira ngo akakayaga gahuhe Bujumbura habe habona, isi itanyeganyitse, abantu bagendagenda mu mwidegemvye. Ibi ni ibintu wakoze, kandi gihambaye gisumba ivyo. Insengero zikaba zuguruye, none abantu bose ubakoranije hano mu izina rya Yesu turasengeye umwanya. Nanje mpagaze imbere yabo Mana nk'umushumba w'imburakimazi nta kamenyere karimo.
turahaye kaze mpwemu wawe yera dufashe mpwemu wawe yera genda hano ni muniniya atwigisha ijambo ry'Imana byumvikanemwo iyindi nsobanuro iva ku Mana kandi ubugingo bwawe muri ayo majambo yawe urakoze ndabisengeye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo amen. Mpwemuwe mufasha wacu uruduhumuriza uturongora utwegenga mu mahanga tuji iwacu abarushu bakomeze ubumvishijwe ryawe rihamagara ngo ngwino nturije umurikire. Intambuko z'ubugingo bwo muri mpwemu niyo ntumbero n'ibimenyetso byavyo. Intambuko z'ubugingo bwo muri mpwemu ngaha dusomye Ezekiyeli yeretswe amazi ngo yuruka ava mu rusengero. Mu isezerano rya kera bari bagiye baravugishwa ivy'Imana izokora muri rishasha, no kuvuga kuza kwa Yesu kwari kwarahishuwe, abahanuzi bagiye barabibona no kuza kwa mpwemu nako nyine. Iyo rero bivuze amazi yavuga kuza kwa mpwemu yera, ariko nagomba ry'amajambo yerekana ko bagiye barapima. Yarafise umugozi agapima intambuko hanyuma agaca mucabutsa hajabuka Ezekiyeli umugabo umumarayika yamupimiye. Bisobanura yuko hariho rero ibipimo muri uru rugendo rw'impwemu turimwo, bisaba kuvyiga ngo umenye igipimo ugezeko, siko none? Kuko ngaha ibintu turimwo n'ivy'impwemu bisaba kuvyiga, tukiga ijambo ry'Imana. Wozimira cyangwa ugasanga uri mu bintu by'abantu Imana itarimo. Ibintu by'abantu Imana itarimo, amadini, abantu baragira amadini, baba bazi gusa ingene babigenza management, ingene baborganiza abantu, bakagenda muri ministère de l'Intérieur bagasaba uruhusha bakagira idini ry'umuntu, siko none? Mugabo ngaha nimba hari abantu bariko baja mu ijuru biga ibi ahantu haca aho utegerezwa guca uhaca. Tuvugana intambuko z'ubugingo bwo muri mpwemu. Intambuko z'ubugingo bwo muri mpwemu, z'ubugingo bwo muri mpwemu wumva mpwemu yera mugabo wumve n'impwemu y'umuntu. Umuntu asanzwe afise impwemu kandi impwemu ivugana n'iyindi. Impwemu yawe nimatana ifatana na mpwemu yera, mpwemu yera aje ashikira mu mpwemu yawe, kandi urugendo niko rufatana. Mpwemu yera acafashanya n'impwemu yawe hanyuma bigakura. Bifise intambuko. Intambuko ya mbere ni ukuvuka ubwa kabiri. Umuntu arashobora kuba umuntu w'idini atavutse ubwa kabiri. Yesu abwira Nikodemu ati ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana kiretse uvutse ubwa kabiri. Aha niho binjirira rero. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, imirongo sinza kuyisoma yose, uwufise aho yandika araca yandika. Handitse ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bisobanura ngo imbere yaho yari umuntu Imana yaremye, mwatari umwana wayo. Yabahaye ububasha bwo gucika, bisobanura ngo n'ububasha umuntu aronka. Bisobanura ngo urabiba kara wari kindi, wari umuntu gusa. Kandi izi ntambuko ndiko ndavuga ni iz'impwemu, ariko ni ngombwa ugire experience. Kandi ushobora kutamenya ikibaye ico arico, mugabo uramenya ko hari ikibaye. Ntibishoboka ko impwemu y'umuntu ihura n'impwemu y'Imana ntabimenye, ntibikunda. Ufise impwemu yawe, iyi impwemu y'Imana ije bigakoranako, uramenye ko hari ikibaye nawe utobuze ibyo ari byo. Urabona buri rutoke niko nkagira gutya. Aha ngomvye ko akarorongera ntange
ni kakandi ko gusudira kamwe ko gusudira urabona mu gusudira umuriro buri muri nk'umuriki icyuma bagira basudire bafatanye kiri ngaha iyo bakojeje ko bigenda gute ntibamenya ko hari ikibaye mbe hagiye uri kararengana naho nashobora kumenya akantu kavutse nta matensere yo muramubona izi ntambuko uzikurikirane ube siri ko wakiye kuvuga bwa kabiri impwemu y'Imana yabahaye ububasha bwo gucika Yesu yazutse muzobasaba muri Yohana 21 yaciye agenda abigishwa biwe acabahumekera kati acababwira ngo iki ngo nimwakire mpwemu yera kuvuga bwa kabiri ngo cyangwa mpwemu yera mu muntu impwemu y'Imana irakorana ko igatransmit ubugingo ku mpwemu yo muntu ivyo bitabaye n'umupagani wo mwishengero kandi ashaka ko yarabatijwe atigeze avuka bwa kabiri sedifere biratandukanye no kubuza ivy'Imana byinshi Nikodemo yarazi bitandike mugani hari bwavuka bwa kangahe ka kabiri impwemu y'Imana iraza mu muntu nimwakire mpwemu yera yari nukuvuga ngo ni gikorwa cya mpwemu mu muntu cibanze urana ya mazi yagera ku birenge savedire ko ajya n'amazi y'Imana mugabo ahandi hose niwe haruguru none si ahandi hose ninde niwe kuvuga bwa kabiri n'ibintu bihambaye ni intambuko ikomeye iho umuntu gucika kuba uwundi mushasha mu Baroma haranditse ngo umuntu adafite mpwemu wa Kristo si uwiwe iyo ntambuko umuntu atayiciyeko yavukiye mu ishengero agakuriramo gusa impwemu yiwe ntigera ihura n'impwemu y'Imana ntarabamo izi ntambuko kandi ko ndavuga umuntu abise nk'uruhara ariko n'Imana ibikora kubona umuntu ntiyivyara none sivyo mugabo kugira ngo uvuge ubwa kabiri namye niyumvira umunsi wo kwihana urana izi ntambuko abantu bazishuriwe cyo kimwe cenga ngo intambuko zitandatu mugabo ya mbere niyo gupfa ya nyuma niyo gupfa abantu ntiturayishikiye izindi twoze viva kamere ntibahishuriwe kumuzi intambuko usomye igitabo cy'ingenzi urabona intambuko yagiye aracako umunsi wo gufata ingingo ukajya kwihana si wo munsi forosema iminsi yose ntivyamako ari wo munsi ibyaha bikuvako kuko usomye mu ngenzi umucyo waramuritse aramenya ko ari umunyabyaha uruntu runini yarusha rutangura kwiforoma ngaha hejuru kuri we uruntu rw'uruzigo ruremereye kandi ntigwamuremeye mugabo kwasoma iki gitabo umucuza akumva ko ari umunyabyaha carafata ingingo rero ati je ndavuye mu gisagara bita ndagiye nandi ndababaza hajya ubona yari bwakizwe nibaza yuko aho kumva ko amerewe neza ahubwo yumva amerewe nabi nagomba guca nababwira mu bisanzwe ikimenyetso cyo kuvuga ubwa kabiri gihambaye ni umunezero w'agakiza umunsi impwemu y'Imana ihuye n'impwemu y'umuntu ikayotsa Yesu nashimwe umuntu agira umunezero w'agakiza mugabo uwo munsi wa mbere ahagurutse ntawe yagira kwera ahubwo yarasa amagorwa menshi ndababwira aho yawugiriye haleluya yagumye agenda bamwereza tutumbere riratara aragenda intambuko zitari nke hagati aho yari aremerewe amerewe nabi uwamuraba yavuga ati gukizwa n'amagorwa hariho n'uwamukurikiye aravuga ati nasanze nayihenze ugasanga kuza gukizwa ari ibi mbega wa munezero bavuga n'uyu aca yisubirira inyuma yitwa Nyamuja mugabo ari ahantu yashitse rero ngo hari agasozi ngo hakaba umurombero nk'iyo arengira ngo yitwa Gakiza
hanyuma ajya abona rero umusaraba hari imbere akiwuraba ariko arawuraba gusa kubera ubonye. Yesu nashimwe. Wamutwara ucumuvako vyabaye ibintu bya automatique kubona gusa. Umutwara yumva uramuvuyeko ngo uratembagarwa mu mva. Aja yumva rero aranezerewe araremurukiwe. Acara ririmba karirimbo. Yesu nashimwe. Karirimbo gaca karizana. Igari yahora ririmba. Oya. Hanyuma aja yumva mbere n'abamubariye bati ivyaha vyawe urabikuweko. Genda amahoro. Yesu nashimwe. Ngo baca mukuru ubucoce ngo bamwambika izindi. Arabati hari ikintu gishasha kibaye. Yesu nashimwe. Aca aririmba ati yaririmbye indirimbo ivuga wambaye ku musaraba. Akanyuma kavamo ndashimye umusaraba. Ndashimye nayamba cyane cyane wowe bambeko. Uwo munsi aragira experience dusari. Arabati mu bugingo bwanje birahindutse. Umunezero w'agakiza arumva ibintu byahindutse mu bugingo bwiwe. Apana kumuntu yo kwama yicara ngaho nawe bashagije mugabo ntasuzume kisi ibi muri wewe habiki muri wewe hamaze kubiki yashayire ndirimba ati naho umbiza ndababwira icyatumye mu Kristo mu nzira agiye ahura n'abandi bahuriye ku murombera babwiye ati murahumba udaciye hariya ntuzoshika. Yarazi kwa aho hantu aharonka ibintu bihambaye baciye bamuye muzingo none imbere yasomeke yawe wari umuco nyene kumwereka mugabe ubusete voise wari umuzingo wiwe uzagira usoma. Baciye bamuha ivyo nyene cyangombwa bivuga ngo urahariwe ni ikintu bitwa assurance dusari. Ukumva ko wakijijwe nta washobora kumukuramwo ko ari ikintu cyabaye muri we naho bosigura gute nta washobora kumukuramo ati je ndazi ko ari ikintu cyabaye mu bugingo bwanje umunsi nshika wa munsi ahandi. Yesu nashimwe. Umunsi ndahaca harabaye ikintu nshobora kuba ntazi byose byabaye mugabo hari wambwiye ngo genda amahoro. Hari wambwiye ngo byaha byawe urabihariwe. Narumvise bimvuye ko naje si ibintu baguhambirako namba n'ibintu bikuzamo kandi ko wasobanukiwe igiciro cy'amaraso ya Yesu bayivuze. Imana yo nyene isa n'igukoze ku maso ukumva ni wewe. Icyo ni ikimenyetso cyo kuvuga ubwa kabiri ko umuntu yihanye kandi akumva ko yababariwe kandi akanezerwa. Haleluya. Kwinjira mu ijuru bazovuga ngo injira mu munezero washoje. Umunezero ni ikintu gihambaye. Hanyuma kwinjira mu gakiza naho nyene ugira umunezero w'agakiza. Ni wowe mwishengero ukahateba mwe ukajurumviriza ukumva nta kintu na kimwe cyakubayeko. Subiramo haracyari umwanya ugira ibimenyamenya ko hariho umunsi ibintu byakwinjiye. Ibi bintu bya Yesu byakwinjiye mu bugingo. Yesu nashimwe. Iyo bitanguye rero niba biheze iyo ni intambuko ya mbere. Hari abaca bagomba kuri iyo intambuko igihumbi zikamunanira. Mbega bapenye zingahe kuri Ezekiel? Kwa Ezekiel bapima zingahe? Igihumbi. Ikilometero ikakunanira ugaca wamaho. Intambuko ya kabiri nukubatizwa muri mpwemu yera. Kandi ahaneshe batabisigura mugabo kenshi umengo biranazazanye gituma abantu babireka mugabo n'ikintu fonamantale ndabwira gituma. Yesu yari yababwiye ati nimwakire nde mugabo n'icyabuze nko ati mugende murindirire hehe Yerusalemu. Yohana yari yavuze ati genda babatiza mu mazi ariko inyuma yanjye hari uwundi azabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Mu kubatiza utagiyemwo wese ntibemera. Babandi banigana umukugura ati wa cyangwa ukuboko bagati ntibirakunda wese. Ikibazo suko bahora baduhariza ngo baje muri Tanganyika. Oya ikibazo suko amazi angana nuko akurengera kandi si n'umwanya umarayo mugabo agirente kubatizwa muri mpwemu yera. Naho umuntu aba yinjiye muri mpwemu wese pour la première fois. Ndabwira igice kimwe
habaye ikabandi hakwiye kuba bijyanye n'abandi byabaye bavuga yuko umugwa mukuru w'umuntu naho amajambo apfa nico gituma Yakobo yavuze ngo ushobora kuzigama ururimi rwiwe ashobora kuganza umubiri wose icerekana ko bafashe igihugu bafata iradiyo umuntu Yesu nashire mpwemu yera mu kumuhamvya ahambya hava amajambo nico cyatumye ku munsi wa Pentecote mpwemu yera ngo bariko barasenga ikunda kuba bariko barasenga ariko abantu hanyuma rero ngo barasenga ngo bajya babona rero umuriro uraje uriko waka ku muntu mugabo adatemuka nawe nyene ntiwamuturira si uwo kubaturira n'uwo kubakiza urubeya rw'umuriro rugafatana n'ururimi mu cyongereza niho bavuga byose tongue of fire tongue of flesh ni ukuvuga ururimi rw'umuriro n'ururimi rw'umubiri bigafatana ushobora kuvuga ikirundi mwe ukivugishijwe na mpwemu yera kuko bavuga indimi zumvikana abantu bumva mwe umunsi wa mbere mpwemu yera kuvugishije uri kurasenga niko kuzura hari itandukaniro ry'umuntu ataruzura na rimwe yarose wa wundi wibanze gusa n'uwo murose ku munsi wo kwatiza muri mpwemu yera gusa no gutoboka ufashe ipenye ukayimanyura neza hanyuma ugafata ibipande bibiri ugasubira ukavyegeranya iyo cya kabiri ntizopfa imeze nk'uko yari imeze bwa mbere gatoya ucishije ko bya bipande bibiri biratandukana umuntu yabatije muri mpwemu yera niwe inzuzi z'amazi y'ubugingo zishobora kwiburuka ziva mu nda yiwe umunsi wa Pentecote ushitse mpwemu yazananye mu ijuru yinjira mu muntu mwaba kubwo kubabatiza no kubahindura ikindi gihe amazi aca yiburuka abafise ahaca ku munsi wo kuvuga bwa kabiri bisa naho bagutera serenge urabona serenge batobora akantu gatoya bakinjiza indani umuti cyangwa iyo likide bakwinjije ni ukuvuga nk'ijya serumu bagutera agaserenge mu mutsi none murantunga abaganga ngaha ntavyo nzi mugabo kajya mvuze kajya baguteresha kugira ngo bakwinjizemo ibintu haba hatobotse akantu gatoya mugabo ku munsi wo koza mpwemu yera usa n'utoboka bizohora biza hari itandukaniro ry'uwabatijwe n'utabatijwe umugani w'inkumi 10 uvuga yuko batanu b'ibijuju na batanu b'abanyabwenge hageze igihe bose bagasinzira bose umviriza mushobora kugira intege nke mwese mugani muvyuka cyo kimwe turiho turajyana ku munsi wa Pentecote ushitse rero Imana isa naho yabatoboye bose bagacika amariba haleluya ibi barabirondera ni intambuko ya kabiri kandi si yanyu mu bisanzwe abantu bari kurasaba umuriro ubushobozi bwa mpwemu yera turasabye ubushobozi Imana ibuguha igomba ico bukora ukwiye kubusaba nawe uzi yuko ari ubwo gukora atari ubwo kwicarana inyuma y'umubatizo hari iki muri universite n'abakora bagira umutwaro cyane bakanabazanya ngo ari umutwaro ufise ngo uragira umutwaro erega bihera ku mutwaro nyene kandi bagashinga inani mu bikwanditse naraharonkeye mpwemu yera ngaho narabatijwe mugabo ikibazo ndabafise ko habaye iki après reka ndababwira ibikurikira intambuko ya gatatu iya kabiri umubatizo wa mpwemu yera ibimenyetso murasozoma mu byakozwe n'intumwa bavuga mu ndimi bakavugishwa n'Imana wowe nimba wamusenga kwa kundi ibintu bimeze nk'ibimenyetso nta bintu byigeze bitoboka iri forvoir urasubirayo nta ngorane nturacewe bana mu ngenzi ujya mugabo yacaharira batisubira hariya ku musaraba ngo reka nikure none ucushika uwo fumura cyayo ntaco ko Yesu ataraza Yesu nashimwe intambuko ya gatatu nukurongorwa na mpwemu Abaroma 8:14 handitse ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana nagomba kubabwira yuko uwavuze bwa kabiri yabatijwe na mpwemu kurongorwa na mpwemu n'ikindi kigo kuronka mpwemu ni kimwe kurongorwa nawe n'ikindi baravyiga aha yabaye ubuzimire bwinshi simbuza hamungaga
ngaho naho nyene ngira bwobura ubuzimire bwinshi kubera kutamenya none uburongozi n'ubwanyu kurongorwa na mpwemu yera n'ikindi mugabo dukwiye kumenya ko barongorwa na mpwemu n'abana b'Imana uburongozi mu buryo bwa rusange bwo hejuru n'uburongozi bw'umuntu ku muntu bisaba kuvyiga umuntu akiga kurongorwa na mpwemu umukozi w'Imana umwe yariko arasengera umutwara afise hanyuma Imana kiramubaza ngo mbega ngo warahawe mpwemu yera wabona Imana kumukumanza tego mbe naramuhawe ngo none urazi icyo ufise ntiwumva none kuba umufise ni kimwe mugabo ingene amukorera ni kimwe ni ikintu cyo kwiga rero ivyo ngira mvuga bikurikira n'iyindi ntabwo bikurikira ni ibintu by'ubuzima ingene bica bigenda rero mu buzima bwa misi yose umuntu akabaho nk'umuntu yahawe mpwemu yera akorana n'impwemu musanzwe uburongozi bwa mpwemu hari ubu bwa rusange imvuze nk'ubu no kumenya naho usengera ahantu Imana iri mpwemu yera ari ni ibintu ukwiye kumenya guhishura ukamenya uti ibi ni ivy'Imana ibi si ivy'Imana aha nta muntu ngaho apfa aho yinjiriye hajya winjiye nihe impwemu ihagabani yahe turajyana bae bandi bahora basigura ngo hose hari Imana yego turazi ko Imana iba hose mwandi dusengera hose noneho hose mbe hose ni nayo ko waje kutagumye muhira Imana sihira Imana irafise ahantu rero y'abantu bayo none sivyo hariho uburongozi yashizeho uramenya haje umuntu akwiye kumenya umurongoye kandi umuntu atarongorwa nawe nyene hari ikibazo ngaho hari umuntu ashobora kwinjira umunsi akinjira ahandi akinjira hariya uwundi akinjira hariya nta n'uwo bibarira nta n'uwuzi yageze urongowe uburongozi ibintu mpwemu yera arimo n'uburongozi urashobora kugaragariza umuntu Imana yawushize imbere murabona uburongozi umuntu demokarasi niho bitorera abarongozi mwana ho nyene ndabiretse byo ndabiretse nagenda bivuga ko byinshi mugabo n'ivy'abantu mugabo mu vy'Imana ntiwitorera ukurongora none we wari uzokubatiza uzokwigisha iki ntiwagiye ubona uzakujya ni naka guhagaze imbere n'ubusengerawe no Imana nitonanya uburongozi mu buryo bwa rusange mu kukurongora kandi n'uburongozi bwa bya bindi bizazanye abanyeshuri ngaho muri nkoro ya ntasi kwere gutosengera aho bazokora yani mbega bagize bati nutore uramenya ivyo uzotora bizogukurikirana uri umukristo wategereza gusenga Imana ikakurongora ibizokugirira akamaro turajyana uburongozi niba umuntu yoronka mpwemu yera akwiye kuba umufasha wiwe akamufasha nzobarungikira uwundi mwitsa niko Yesu yavuze ngo sinzobasiga nk'imfuvyi umuntu akabana na mpwemu yera mu burongozi kamurongora iyo hageze bizazanye akasenga akiga imvugo y'Imana kandi Imana niyo kwizigirwa naho utabuzi cyane vy'impwemu yizigiye irakurongora Yesu naje ushobora gusenga uti Imana ibi bintu yemwe nsinzi ivyo ari byo urandongora bigende gute igafumyo yugareta kubari aho byanse kandi ntutsitare kubera ni Imana wari wayisenze ivyugaye umunya ko ari Imana ivyugaye siko umuntu akiga kurongorwa akiga kujana n'Imana ico ni yindi ntambuko mugabo umuntu yorongorwa na mpwemu yera no umufise intambuko ya kane nabifatanije intambuko ya kane ni ingabire ivyamwa n'amabanga ahangere kansome hatoya hakeye chete ca mbere cy'Abikorinto ansomere hagira usomere ichete ca mbere cy'Abikorinto igice ca 12 asome umurongo wa mbere uco usimbira ku 8 kugeza ku 10 12 umurongo wa mbere havuga ngo umutwe w'amajambo ingabire za mpwemu ziri uburyo bwinshi bene data ivy'ingabire za mpwemu singomba ko mutabimenya simba rero kuri 8 kuko umwe aheshwa na mpwemu ijambo ry'ubwenge uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ijambo ry'ukumenya uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu kwizera uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu umwe ingabire zo gukiza indwara uwundi agahabwa gukora ibitangaza
uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Yesu aguhezagire. Dusome kandi mu Banyefeso igice cya 4 umurongo wa 11. Mu Bigalatiya sinsubirayo nahasomye ku vyamwa vya mpwemu yera ni 5:22, ariko ku vy'amabango dusome Abanyefeso 4 umurongo wa 11. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. Ingabire, ivyamwa, amabango nabishize kuri nivimu. Ingabire za mpwemu ngo singomba ko mutabimenya. Murumva ko abikorino usomye mu ntango mu gice cya mbere bari bazifise nka zose, mugabo ntibari bazi neza ingene zikora. Hari akajagari kenshi mu byo kuvugishwa no kuvuga indimi, mu rusengero hari akavuyo. Hanyuma rero cyarababwira ati iby'ingabire rero ntimukwiye kuba abatungu naho muzifise, mumenye n'ingene zikora. Mbega nababaza kugira imodoka niho kumenya kuyitwara, mbega iyo utayitwaye neza ntiyokwica. Birasaba rero kumenya ingene zikora. Iby'ingabire ngo singomba ko mutabimenya, kandi abakristo bashobora kuba batabizi no kubirondera ntibabirondere. Hariho ingabire bita don. Ingabire zirogwa ko were mu bisanzwe, mugandi kuvuga ingabire z'impwemu. Ubundi hari ingabire ndemanwa bita don naturel. Ingabire rero twazisomye ni 9 ziri mu migwi 3. Hariho ingabire bita don de sagesse, ingabire z'ubwenge, n'ingabire bita don de puissance, ingabire z'inkomezi z'ubushobozi nko gukiza ingwara no kwimura imisozi, n'ingabire zo guhishurirwa don de révélation. Ziri muri iyo mico 3 ingabire biratandukanye. Mbere ni ministère, amabango twasomye hariya ngo yahaye bamwe kuba intumwa, abandi abavugishwa nayo, abandi abavuga butumwa, abandi abapastori na abango n'abigisha. Kubera iki bitandukanye? Gusa ashobora kuronka iyo ministère cyangwa iryo bango, mugabo ibango ni ibintu bibera mu ishengero. Pastori bazomusengera kandi abafise ishengero aragiye, mugabo ingabire urayitwara muhira naho nayo nyene ifashe ishengero. Ni ingabire y'umuntu, mugabo ministère ni y'ibikorwa mu mugwi mu ishengero. Ingabire ni igikoresho cy'Imana iha umuntu. Aho bitandukaniye n'ivyamwa, ivyamwa bifatanye nimero. Kandi umuntu yavutse ubwa kabiri, yabatijwe na mpwemu yera, mbere ariko ariga kurongorwa na mpwemu, hari aho adashoka ikaragitere y'uhindu ukuntu ameze. Ivyamwa rero nivyo bimatana n'ingene ameze, kandi ikintu gihambaye ingene umuntu ahinduka imero. Nimba umuntu murabona bijya vyamwa harimo no kwihangana, ngo mwarumvise ukwihangana kwande kwayo. Bijya rero si ibintu by'umunsi umwe. Urumva bijya kuvuga ubwa kabiri no kubaza muri mpwemu yera ni ibintu bishobora kuba nko mu munota umwe kandi bikaba bihetse. Tukubona ngaha birahindutse, hanyuma wasenga bati habaye iki kuri wewe. Mugabo ibindi ni ibintu bizogenda birama ukwezi, kwihangana bikamara ukwezi, amezi 2, batikiya n'icamwa cyane cyamwemu yera. Ukwirinda ibi yaravyirinda. Hari abantu bari batije mpwemu yera bakoreye Imana, mugabo imigambwe yaza ugacumubura. Timbega yari umukristo, tajyara umuki ibintu bya meeting, ibintu bice nk'igihusi bikaca bimuhitana. Mugabo ufise ingabire yo kwirinda. Yesu nashimwe. Umunyamakenga abonye ikintu kiza cagiranye ari ikintu. Ivyo n'ibintu bimatana n'ingene umeze, kandi duhabwa na mpwemu biza mu mpwemu nyene. Uzobishobora nabo bakobwa iyo hadutse ibintu by'imiyaga biza mu gihugu, ibintu by'imiyaga bica uci aho uri, uzohagarara uko ufise inkomezi z'impwemu. Umuyaga uneshwa n'impwemu. Turiko turajyana
iyo bigusanze uhwahutse birakugurura. Mugabo bisanze ugumye kubera witeguye ukubaka neza impwemu igahagarara neza ikomeye, baca basaba ati birya n'ivyamwa vya mpwemu. Imero n'ikindi n'ibintu bifata akanya kugira ngo umuntu ateba ahinduke karagiteri. Ivyamwa n'ikintu gihambaye kuri karagiteri y'umuntu, akimenyereza kwihangana, kwirinda. Mpwemu yera mu rukundo rukaja rurakura, bijya byose agatekana, akagira amahoro, bakaba bati ni umunyamahoro, bigakomera bigataha bikamugumya, akaba uwundi ameze ukundi. Yesu nashimwe. Yabihawe na mpwemu biciye mu mpwemu yiwe n'iyindi ntambuko. Ntuzotangare rero umuntu yari umukristo ngo mbega yari akijijwe. Hari intambuko atarenganye, hari intambuko yagumye ko hariya, izindi zari inyuma. Hanyuma rero ivy'ingabire nibikoresha urumva, kandi abantu barashobora no gutangara bati ujye ko yari afise ingabire, bivyaha yabigiyemo gute? None ingabire ahandi bahora basobanura, mugabo sivyo ngo ingabire ngo ntacipfana n'agakiza. Iragipfana nyene, biragipfana, mugabo utamenye iyi ntambuko ugezeko ngo umenye ingena ingabire itandukanye n'ivyabo, mumenye ingene inyuma yo kwaza muri mpwemu yera wifata kugira ngo urongorwe nawe, bigataha bigaguhindura wogwa nyene, kandi bavuga ngo wari wararonse mpwemu yera. None umuntu afise uruharo ruwe, ubwa mbere n'uru turiko turagira no kuvyiga. Yesu nashimwe. Ubwa kabiri ukimenyereza, ukabirondera, ukabisengera, nta n'inyota yavyo office. Kandi nizo ngabire nizo ntambuko mvuze sizanyuma. Hari yindi ngira nongereko, narengeze ko yakangahe, ya kane, ya gatanu ni intambara z'impwemu, cyo bita combat spirituel. Intambara z'iki? Usomye Abanyefeso 6 guhera ku murongo w'10, canke ugasoma n'Abikorinto icete cya kabiri cy'Abikorinto igice c'10 umurongo wa 3 n'uwa 4, murahasomera muhira. Umuntu yavuze ubwa kabiri yabatijwe muri mpwemu yera, afise n'ivyamwa n'ingabire, arongorwa na mpwemu. Hari yindi ntambuko rero yo kugwana intambara z'impwemu. Musanzwe uri mu cyumba cy'amasengesho ugahezagirwa, mpwemu yera akakugendera, ukumva uranezerewe nyene, Imana muri hafi na hafi, siko? Niho abantu baca bavuga bati yari muri mpwemu, siko? Ti muri mpwemu yari yaje. Mugabo nagomba kubabwira ko mpwemu yera ari Imana atakugumiza mu cyumba. Nimba umufitiye akamaro akujyana kuri tere, turiko turajyana, akujyana kuri tere. Kuzura mpwemu yera ntibamwuzurira mu cyumba, baramwuzurira kuri tere, abantu yizigiye. Acavuga ati igisigo kiri hariya caragiriye n'abantu. Namye niyumvira nka twari mu Burundi bwa ruguru, narigeze kumva nk'abahora baja mu Kirundo kera, murantu ngava mu Kirundo ngaha, narumva ngo abantu ibikiremba baje babona umuntu yicaye hari inyuma yagarutse, batibigenze gute tivyamunaniye. Hariya igisigo cyaho cyamunaniye ucirukana, akwikoze Imana ikwikoze gati hariya genda ushinge ishengero. Nagomba kubwira ko uzobanza kugwana ukimura ibintu, ugasangura ibintu shetani yubatse. Gwana bisaba rero ko impwema bari nzima, turiko turajana. Ega ibi bintu ni vya vrai, ni ibintu bisaba inkomezi, aho kugira ngo wapfa guterura ikiya atankomezi ufise. Ibintu byose bivana n'ingena bingana, uburemerezi bwavyo n'intambara z'impwemu birasaba ko umuntu abakomeye. Imana izogira gupimira, Imana niyo kwizigira dupimira intambara tugwana. Kandi uko utera uja imbere niko ugwana n'izikomeye. Niyo tuma ngaho atantaye nyinshi wogomba yo umuntu yahuye na shetani, si benshi bahura. Wenyene akurungikira udupepo dukeya canke akanazigera akaragutuma abantu, mugabo ahandi wananiranye arizira. Bari bavuye bamwe 70 bavuye gusenda abadayimoni, baca bagaruka banezerewe, ntibari bazi bikurikira. Twazirukanye baha raporo Yesu ati ndababwira ukuri, nabonye Satani agize ahonze akorota tubariyiziye, azanye izindi sorte de puissance, inzoka. Ati inzoka mwari mwazibonye bateka, scorpions buzi nizo zica. Ati n'iyindi kategori y'ubushobozi ntazo bwari boy, ntiyavuze ntazo bwari, narinze kuvuga ngo nukunesha ubushobozi bwose bwa wa mwansi,
bufise amanimero. Kurwana intambara z'imwemu n'ubundi bugingo bwo muri mwemu. Aha turakenya abantu bosengera igihugu cyangwa bosengera ishengero by'ukuri bohagarara mu kirengero. Imana yarigeze kuvuga ngo narondeye umuntu ahagarara mu kirengero. Hajya n'ahantu mu buryo bw'impemu habaho. Imana ihaguhagaritse uramererwa nabi, uragwana n'imiyaga wewe mugabo ukingiye abari inyuma yawe. Umukozi w'Imana yitwa Jean Schwab yasengeye Swiss mu ntambara y'isi yose igira kabiri, agenda kuri frontiere ya Swiss asengera Swiss ngo intambara ntishike muri Swiss pendant 21 jours. Haleluya! Imana yaramwishuye. Abaza amateka y'ibihugu barazi ko Swiss ari igihugu cyatekanye kuva ico gihe kugeza n'ubu atantambara yigeze iba muri Swiss. No ugomba kunyegeza amahera neye cyane kubera umukozi w'Imana umwe yagwanije ibisigo bitera Swiss. Yesu nashimwe. Izi ntambara ab'Imana yo kwikorako n'abantu bafise amagara y'impemu bashobora guhagarara bagahangana n'ubasha bw'umwiza bagatabara abandi. Inkuru numvise nayo nyene kuri Tanzania. Tanzania nibaza ko ari byo. Tanzania irantangaza ingene yamitekanye kandi ibamo igice kimwe cy'abamizirima n'ikindi cy'abakristo. Si henshi babana batagwana. Mugabo ngo n'abantu bagiye kuri Kilimanjaro b'abakristo babiri basengera Tanzania ngo itekanye. Kilimanjaro osome hari neje harakanye gose baca bagwayo barapfuye ariko Imana yarabishuye. Yesu nashimwe. Intambara z'impemu ziriho kandi nizo mu buryo bw'impemu nyene. Abantu bagenda bakaderoje gisigo ahantu bakabishengera hari ikintu babanyesheje. Bisaba ko uwo muntu aba afise stature ahagaze neza mu buryo bw'impemu. Hajya impemu yawe ifise forme yawe wenyene mbwa irashobora kugira inkomezi gusumba ayo magara y'umubiri. Yesu nashimwe. Umuntu akubona ko umenye uri umunyantege y'umubiri mbwa impemu yawe ikomeye canke reverse. Bisobanura ngo izi ntambara n'ivy'imwemu ngo ibigwanisho by'intambara yacu sivyo mu buryo bw'umubiri. Cyo gituma biye bigwanisho n'ivy'abakristo sivyo abapagani kandi utoye ibintu ubupagani. Handitse ngo ibigwanisho by'umukristo hajya mu Efeso ni ikintu cyane rero ushobora kugitora ugakubita igisigo mugabo ugikubita ufise amagara akomeye n'ubugingo bwo muri mpemu. Ni yindi ntambuko ni wirata ngo wabatije muri mwemu yera uratubwira n'ivyabaye mu nyuma, uratubwira ingene byagenze ingene Imana ikwikorako ukagwanira urugamba ukabohoza abantu. Yesu nashimwe. Ukabohoza abantu. Imana yari yizigiye Yosuwa yaramugwanye abati ni wowe uzoshikiriza aba bantu iki gihugu. Imana yari yaragisezeranye mugabo ibwiye Yosuwa ni uzokibashikiriza. Numva ko Imana isezeranye igatuma abandi kubishikiriza kugira ngo agishikirize. Yagwanye urugamba rwishi zigakorana zikazana bagakorana abami akabagwana akabanesha. Yesu nashimwe. Izi ntambara rero n'ubundi bugingo kandi birimwo. Jewe ngiye nakitswe ndibuka umunsi umwe ncyuye inka ku mugoroba. Urumva ko naragiye inka. Hanyuma rero nari mu mageragezwa menshi banka ko ngitswe. Mwanya natangazwa n'umurongo wavuga ngo mushishi urumvi umurongo ujemo ndi mushasha ngo mushishiye guca mu irembo ripfungaye. Yesu nashimwe. Ngo muzoba muhiriwe ni babahama ngo babahora ijambo ry'Imana yabone kumbe niho gitora inzira. Hajya intambara zirerekana kuri uruhande urimo. Shetani nimutahura muzoba muri ko murajana. Mugabo muri muhuye mugasekana uzomenya tahangwanya kubera tunyuranije. Haleluya. Munyuranije na Shetani arakugwanya kanabikwereka ati ndakwanga ati naje. Mukagwana kandi intambara z'imwemu rero zisaba nawe kugira amagara y'imwemu. Nahandi nzogutoza intoki. Icyanyuma njemetse nabwiye nico tutarashikira ico ni gihe imwemu itandukanye n'umubiri. Yakobo yanditse ngo umubiri ngo nkuko reka ndasoma Yakobo 2:26. Yakobo 2:26 handitse ngo nkuko umubiri utarimwe impwemu ubupfuye siko ngo niko ukwizera kutagira ibikorwa kumera kuba
umugabo nagomba kuja ngo umubiri utarimo impwemu ubupfuye. Ahandi haranditse ngo mu Bikorinto ba mbere 15 yarasobanuye ko hariho umubiri w'impwemu n'umubiri usanzwe, umubiri yo mu isi n'imibiri yo mu ijuru. Nariyumviriye ibi n'ibishasha rero niyumviriye umunsi w'uko impwemu n'umubiri bivanako. Uwo munsi usaba inkomezi nawe nyene uko bigenda kose ntivyoroshe, mwumva byoroshe ngo umunsi impwemu n'umubiri bivanako ni intambuko dutegerezwa gucako. Naho Yesu azoza tukiri bazima kuri uwo mwanya nyene tuzohindurwa, kandi bisaba ko umuntu azoba ariko araka. Umunsi impwemu n'umubiri bivanako uko bizogenda bizovana n'amagara y'impwemu, kuko tuba tuvugana intambuko z'amagara y'umutima, intambuko z'ubugingo bwo muri mpwemu aho biherera ni umunsi impwemu ivanye n'umubiri. Bisaba rero kubitegura tukarondera amagara y'umutima, amagara y'umubiri, amagara y'impwemu, impwemu igakomera kugira ngo ize yiyambure byoroshe. Usomye igitabo cy'ingenzi ubona ko mu rugendo rwose mu Kristo niwe yarakomeye gusumba byizigiro, niwe yari mukuru. Mugabo bageze kuri iyo ntambuko ya nyuma bita uruzi rw'urupfu, ni uruzi rutagira ikiraro, kandi babategereye hakurya bakababwira ati rero mu ruvogere turabarindiriye aho ni mwebwe. Hanyuma rero mu Kristo yashiramo ati rugera he, bati biza kuvana yashiramo ukuguru ati ndarotse. Hanyuma rero byizigira caramufasha ati je numva ari hafi, ati sha wewe ni wowe wanamanye byizigira uheva ugenda jewe biransa. Nawe akaguma muremesha aramufata n'ukuboko. Imana niyo kwizigirwa mugabo ntihagire ubwira ubwoba, nicyo cyatumye Imana imuha byizigira. Mugabo cyerekana yuko naho hantu hari hagoye nuko mu Kristo rwahatse kumunanira, ngo ingoyi z'urupfu mwiza wabyo ruramukwikira birabura. Aguma muremesha ati je numva hagumye mbona ari hafi turi mukuru maratenge, je numva byase kugihamana rero kubuntu baca barajabuka. Umunsi bivanako byasaba kubitegura tukiriho. Yesu nashimwe ukagira amagara y'impwema, ukaba muremure ntazokurengera, ukaba muremure ubwo ruzi ntirukurengera. Erega bizovana n'ukureha nyene uzoruvogeramo, hari utazorucamwo Yesu ataje. Iyo ni intambuko nayo nyene bavuze bati none nta kiraro gihari, batekaye kiretse babiri gusa, abandi bose ni Enoke na Eliya, mwese naho ni intambuko utegereze. Rero sinzi ngira ruranakanye, siko mwaho mwibaza Yorodani ngo gwari rukanye kandi ngo barusanga guzuye. Imana ikikora igitangaza aho yararugabuye. Mugabo mu kurugabura abaherezi babanje gushira y'amaguru, nabo nyene ngira ntibari baza aho biza kugarukira. Imana ikikora igitangaza irarugabura. Yego Yesu yararugoye, mugabo bizovana no kwizera ufise umutima kugira ngo wumve aho rugarukira. Uruki uruzi rw'urupfu. Umunsi impwemu ivana no mubiri bisaba inkomezi y'impwemu. Aha turi hano ngo tubitegure ibintu singuru, ni ibintu bihambaye bituraba. Yesu abahezagire n'aya majambo y'Imana mu ncamake. Rero hari intambuko twavuga nka 6 z'ubugingo bwo muri mpwemu ukwiye kuraba n'ibimenyetso byavyo ukamenya aho bigeze mu bisanga nayo by'ingabire n'ivyamwa n'ibikorwa. Bebasha ngomba sinjenje kuvuga amatangazo, cyende ko mvuga ubutumwa. Mugabo je numvise yuko mu matangazo sinzi ko avuga uyu munsi bana bya bikorwa bavuga by'inyubako, bya bindi byo kurihana ibi n'ibikorwa byose badukora, baravuga ngo umugwi kanaka nukora ibi, umugwi kanaka no. Hari uyundi rero bavuga ngo batari mu migwi. Sha ukwiye kuba mu ishengero ufise igikorwa gishobora kuba atari kijya muri bijya bapanze. Rega hariho n'ibindi, siko none hariho n'ibindi. Mugabo nawe umuntu agasuzuma, nk'ubu tumaze imyaka myinshi tukigicwa, mugabo uragenda urabona tuje Imana yampaye ministeri, siko igikorwa Imana yampaye niki, bijya bigenda iby'ingabire n'ibikorwa bigenda birasobanuka buke buke.
ukaraba ingene Imana iguherekeza, ingene Imana ibijamwo, ingene Imana yugurura, ingene Imana ibikorohereza muti iki ni gwanje. Bisaba akanya. We nawe wicaye aha nimba izi ntambuko uza kubifata oseri ukavuga uti ibi bintu nkwiye kubimenya, uragenda nawe uriga ivy'iwawe. Jewe Imana yampaye iki? Umwe ahabwa ibi, uwundi ahabwa ibi. None uzoca ubahatana kimwe? Ntibishoboka. Ivyo ntibibaho. Warahamagawe igufitiye ikibi. Yesu nashimwe. Igufitiye igikorwa n'igitabo muri bijya tuzi urakirondera wowe ukore nawe uti Imana yarampaye iki ndagikora. Gishobora kuba nico mumpisha. Hariho umuntu tugitangura ngaha yahora azana intebe. None nawe izi ntebe oya panitso. Intebe twicaye ku bwa mbere hari nizo twakosa ahantu. Ndase kuhabwira hariho. Kubera ntiharyoshe. Hanyuma rero mu nyuma rero hari hakeneye intebe. Ukaje ubona umuntu yazanye isheze nka zine zitana ziteretse haciye yiruka ngo ntitunanamubona. Kumwegera yahawe byo mu kunyegeza nyene ivyo mwibanga. None wewe ni woba ukonye. Nimbura umukristo izi ntambuko zose zirakuraba na ministeri urayigira igikorwa. N'ikintu bikwerekana ko mwene Imana yaguhaye urakigira niko bigenda no birondera. Nico gituma tubibigisha kugira ngo umuntu wese agire iciwe kandi twese tubifise. Ishengero ryo kubako Yesu nashimwe. Ishengero ryo tunga kandi Imana nega biraryoshe birabishe ufise ibikombe byinshi mu kabati. Abadamu ngira ngo nibo bakunda kuvyitwareka. Ufise ibikombe byinshi n'amasahani menshi bipanze mu kabati birabishe biraryoshe. Imana ifise ibikoresho umuntu wese yo mwikora ko nibiryoshe kandi Imana ifise uburyo bwinshi bwo gukora. Yesu abahezagire. Nizi ntambuko z'ubugingo bw'imwemu. Nitura abantu b'umubiri gusa. Hari ibintu biriko biri developa mu bugingo mu mbwemu y'umuntu wari wese. Nawe urabi wawe muname dusenga Imana. Muname dusenga Imana. Muname dusenga. Hanyuma uco ufata akanya kanyene gatoya. Ijwi ryakubwiti ubanze ugende utunganye hari imbere uco ubanzutse. Hari ibintu uzoca ubibandanya. Ibyo bibazo ufise uti je nibisobanutse ndi hano mugabo numva muri cyo atana kimwe nzi. Nuze kwa Yesu umucumurike. Ni abantu b'abanyedini gusa ariko tugira abantu Imana ikoreramo. Intambuko ugezeho niyi. Turaye kaza umuntu wese yumvije cyangwa ati Imana igufashe kugira igufashe nuze kwa Yesu. Amaraso ya Yesu akuzuze na Yesu akuzuze n'Imana. Hanyuma intambuko zizokurikira uri muzima. Umuntu wese n'usigaye yicaye nakanya yo gusenga Imana. Nibaza ko ufite bwira Imana navuze ibintu byinshi ntibobora nabikeye uvuga. Usengere ubugingo bwawe. Usengere intambuko ugezeko. Usengere izi ntambuko izi metero 1000 ntizikunaniye nawe uzicemo ushike ku yindi ntambuko. Ubundi yabonye igikonjo ngo candika. Ahari igikonjo cyariho kirandika muri wewe. Igikonjo c'Imana. Ngo igikonjo kirarungikwa kirandika. Igihome cyandikwa ko n'umutima wawe. Handitswe iki? Banditse bati genda upfukame nuze kwa Yesu. Ivy'Imana izogukoreramwe izoba ari experience yawe nta uzoyigufutamo uko bizogenda kose. Uko bizogenda kose. Kandi turizera ko naka kanya nyene hari ikintu Imana igira ikore. Hari abantu bagira bashike ku yindi ntambuko batari bwashikeko. Hari ikintu nawe wo kumva uzoshingira intahe Imana yagukoreye mu bugingo. Haleluya! Imana igukorera mu mutima. Imana igukorera mu mutima. Imana igushire mu bundi bugingo bushasha. Igushitse ku yindi ntambuko. Dowe kaze mwarimu wale abasengere mwese amaraso ya Yesu aboze. Hanyuma turashishikara gusaba ibintu. Mana yacu nkuru data wa twese turakengurutse turashimye Mana jambo ryawe rivugiwe hano. Jambo mwami Yesu Kristo rihamagaye abantu imitima ifukamye imbere yawe. Baje Mana bishishitira umuntu wese ari karerekanira aho byagoranye. Wa wundi yerekanya aho incabiti yakorokeye nabo ngaba mwami barafukamye imbere y'Imana. Bamwe bariko baratura
baturira abakozi kandi baturira Imana, bandi bariko barabivugira imbere y'Imana aho bari. Turabasengera rero Mwami, ibyabatsinze, amajwi yariko arabagiriza, ibyaha ibigabitanyo, intege nke, Mwami Yesu, gushikana ku vyiyumviro, Mana, turasabye haciye ivyo, haca amaraso ya Yesu, ari n'ubushobozi, aroza, aranyukura, ibyaha bigahera, ibyaha navyo bitukura tukutuku, bikezwa nka sheregi, bikezwa nk'intama y'umweru. Turabasengeye Imana, ubaharire Mana, amariba yarasivye, naca asubira asibuke, indirimbo zigaruke, umunezero ugaruke, amahoro agaruke, amasengesho bikunde mu izina rya Yesu, n'ingabire zisubira zifuruke, ubugingo bw'imwemu busubire kuba buzima. Umuntu wese ateye intambuko, Mwami yimenye, yitahuye, ave ngaha atsindanishirijwe, ave ngaha izina ryiwe risubiye kwandikwa neza mu gitabo c'ubugingo. Urakoze kuri ndiho, urakoze kuharira, urakoze ko weza, urakoze ko tunganya. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Inkomezi zo mw'ijuru